Yes bakunzi banda TV ndabaramukije aho muri hose nibaze ko mumeze neza murabona ko nkira handi nyene ku kibuga c'indege aho ntaruhuka na gato ngumva gateka ngumene nzana abandi bantu bashasha ndetse bavuye mu mahanga muri plus 257 bavuye gukora ibikorwa so magaze ngandindiriye umuririmbyi w'umurundi umuririmbyi akora neza ndetse ari mu rungano rushasha bimwe bita new generation ariko barakora neza nawo sugundi ni Mupati Octavo umwanditsi w'indirimbo zaya umwanditsi w'indirimbo igitabo n'izindi mwagiye murakunda so guys ndabasavye mugumane nanje kugira ngo nitwamuronka tumubaze iyavuye urugendo nyene rwari rumeze ndetse n'ivyaje dutekereye nk'umuririmbyi w'umurundi ndetse asanzwe agomba guteza imbere ibendera ry'igihugu so hano onye yakiriwe n'abandi benshi abamenyesha makuru bahari ni benshi ndetse n'abandi bantu ba famille n'abafanzi biwe bahari baje kumurindira so ntimucikwe na Mupati Octavo Mr Zaya kugira ngo mwumve vyinshi nza kumubaza murakoze Wait, Muziki ndundi uri kuratwikana hari hose byo ni ibintu birenze collabo ushobora kuba narabonye bituma numva yuko gukora cyane bizogira hamwe bidushikanye harenze cyane kurukuru niyo nkuru ni mu Kirundi ciza ariko dushaka kumenya collabo zitatu tumaze kumva harimo u Rwanda na Kenya hari izindi zirenga ko cyangwe none tujya tubega inzanya rega tujya twuzuyemo amakolabo ni ibintu bikaze man Mupati tukiri ngaho nyere bro waravuze indirimbo yawe na Bruce Melody ariko gera muno mwanya ntiturayibona bro bega indirimbo waba wayizanye mze none wewe ushaka ndabivugire nga wavyumviye nga kuri airport warabivuze bro warabivuze twarabyumvise kesho yes Mupati umutwitsi ego aho nyene ngiri ngaho nyene bro so Rich Msafi ku chapeau umupira ndetse na bouncer zawe zose zambaye iryo zina risiguye iki Rich Msafi rero n'umuntu atwika aba muri Tanzania turiko dukorana ibintu vya dance ni umuntu kabisa yana kantu kose uzobonamo Mupati uzokabonamo Rich Msafi ivyo ni ibintu bituma bigaragaza yuko muziki uri kuratera imbere man abantu mumbe ko ari management waronse cyane none Rich Msafi ntabwo ari manager ariko ni wanyinde se tusigure nyene ndani neza arenze manager Mupati tukiri ngaho ariko ntiwanyishe kubazo cyane indirimbo ya Bruce Melody waba wayizanye cyane nkaba naragiye kuyikora nkayisigana batabwenge mfise bisigura ko wayizanye bisigura yuko ari ibanga ikiringo kinini cyose wari umaze hariya mu Rwanda ndetse na Kenya twumvire ko hari kuberizo collabo zitatu gusa cyane hariho ibindi bikorwa biruta ivyo ukuri muzi siko kuri jewe nzi ari nayo mpamvu cyane babwiye mwe mwitonde naho mpamvu dushaka ni naho mpamvu dushaka kuri we uzi ntarushe ndababwira amakuru yose ukuntu ameze ndabereka n'utuntu dukaze urumva ukuri kw'Imana je kwera ahubwo ndafise n'ubwoba ku bintu ngira ndabaye ibikize ibikorwa man ibikorwa bitandukanye n'ibyo horudo be na bintu mwabonye n'amafoto mwabonye naho lege muri studio twarayabonye ivyo ni ibindi navyo mutanye ni collabore naho lege duhaye umuco mutoya mu byo rugiye gukora mwigira ngo abariko baratufata umve yuko hari ikintu kizima basigutuzanye bacumbi uburundi ibyo navuye ngangiye muri programme z'umuziki ari nayo mpamvu mwabonye akenshi ndi kwa Element dukora ibintu byinshi n'aba Christopher amafoto nagiye ndabaha kugira ngo nyene ndabereke ko ari ibintu nagiye mu mugabo kubishira hanze bisaba yuko nza ndapeza nkavuga nti muri uyu mwanya hakenewe iki hari n'ibindi birenze man mwe muziko nagiye muri Kenya no mu Rwanda gusa ariko duhitariki y'igikorwa itariki y'igikorwa kuba jewe kuba naje ngana ntarashira igikorwa hanze nuko nanse gushira igikorwa hanze ntari mu Burundi urumva no kuvuga rero igikorwa cyambere bitegerezwa gusohoka muri iyi minsi mikeyi turimo Mupati uvuze yuko twe tuzi ko wagiye mu Rwanda no muri Kenya gusa mbega ahandi wagiye ne bro je man ivyo ni ibintu by'amabanga man gusa je nshaka muze murabona ibikorwa sinshaka kuza ndabatangariza
nagiye hano oya shaka ibikorwa bije imbere Musanze gute mu bindi bihugu birakaze man birakaze sana bikaze gute mzee urazi ndakubwira ahantu hose bavuga ati umuziki ndundi abarundi barazi kuririmba cyane mugabo ikintu ca support ni bafise abantu babasupportinga mu gihugu cyane kugira umuziki ugere kure mugabo bose baremera yuko mu Burundi bazi kuririmba gusumba n'abarimvyi bo mu Rwanda bazi kuririmba gusumba n'abarimvyi bahiye ijya support gusa burya bumwe abandi badusumba nibwo butuma bagaragara nkaho bafise ico badusumba mugabo nta vyatari badusumba ngo ariko je ndacagaze nka kuri iri zina nsanzwe nzi neza ko Rich Musafi afise production ya video none maze kubona ko Mupati ari mu bikorwa vyiwe numve neza ko Mupati atazosubira gukora video nga mu Burundi azohora agenda muri Tanzania kuzikorerayo bikaze man wewe urabizi cyane mugabo je ndakunda kugira ibintu amabanga gusa suko bimeze nkuko bivuze mugabo bisa navyo gute duha umuco kugira ngo ntudusige mu ikorosi umuco ndabahaye nuko ndababwiye ko bisa navyo iri zina mandi riratwika Rich Musafi hanyuma inyuma umutwitsi ibaze nawe dore umutwitsi hano abaji ariko se Rich Musafi umutwitsi wazishariye ko nzi ikirundi y'ikinyarwanda atashazi umuze kwanza man ndamuzi ndakurikirana ibikorwa vya rero ndakubwira ukuntu bimeze reka tugende ndarusha cyane mugabe ico no babwira nuko ngira ndabaha igikorwa no kugisigura ukuntu cagenze kugira ngo ibintu bimere fresh ndarushura hariho n'izuba rya danger nari ahantu hakanye vyataye hakanye mu Rwanda oya man ariko icyatumye tuya gusohoka mu party cyo bari kene batari banga ko twakurindira umwanya muremure turi ha icyatumye ntiba gusohoka nahuye n'abafana ari indani abapolisi bose n'abafana bandi bagenda ndabaha amaselfie aravuga ko bakabazo kamahera bro akabazo kamahera bagakuye rero mpamvu watevye gusohoka hari indani abafana banje barabizi ko icyo kibazo nagize ariko tanzara ufise je iyo ntanzara afise nta bafana binjirayo muzee abafana none abakora ntibafise ntibafana abafana n'abakorayo hariho aba OPG babafana hariho man mfise abafana benshi yari yadusubiye ahubwo batangana yo ni kubera ntari mu Burundi oya n'igihe waruringa mu Burundi kunda ko n'ubara cyane mu z'amakosa ni kubera nashaka none nari mfise ibikorwa bingahe nashaka nze ndabaha ibintu bimeze fresh apana kuza ndabasondeka ngiye kuri stage karimba kamwe tubiri nkaca ndabaye ahubwo vuga ko mfise n'amakontra y'amakonser ngaho Mupati tukingaho nyene turoke kwivajya Kiriko muri Band Boy nuvuga yuko Kiriko mwarakoranye indirimbo yovuga yari ya hit mbega Kiriko wabaramenye yuko yavuye muri Band Boy we wavyakiriye gute mzee jewe ivyo nta byinshi no bivuga ko gusa ndazi ko Kiriko afise ubwenge bwinshi cyane Kiriko araciye ubwenge kuba yarafashe iyo decision yo kuva muri Band Boy na Double J n'umujama hari impamvu zatumye babikora rero kubera ko nzi ko bafise ubwenge butuma bamenya ati iki kintu tugikoze ni fresh niyo mpamvu bahisemo kubikora we ntubona yuko umuziki wabo uzosubira inyuma bro oya kubera ko ubwenge bwabo bwabatumye kuvamo bazi n'ukundi kuntu bari babiteguye man ariko Mupati muri izo korabo zose uzanye twitegemo yuko azotangura gusohoka yandi ya Bruce Melody ya ariko nyine kugira ngo okay ntutubwira izina ry'indiba ko dusavye umuntu uzotangura kurekura bwe ati ntanguye yanaka mbe uzarinde nande twakoranye no ndazi Bruce Melody nk'urukuru turonka ndazi n'umuririmbyi wo muri Kenya sinzi ko namuvuga ndamuvuga waje ndatwika man je ndatwika oya ndagoye content ndaza kumuvuga hanyuma ariko ndazi kandi na Mr Dede sivyo Davis D wait bro hari ikintu wavuze yuko umuziki w'u Burundi ubura support mbega we kuri wobona habura kimze abantu mane gutahura yuko hariho abantu bafise ingabirano man ukavuga ati reka investise amahera mu muntu afise ingabirano kugira ngo igihugu cy'u Burundi giteze imbere igihugu cy'u Burundi kimenyekane mu muziki urashobora kumenyekanisha igihugu n'ahantu n'umuntu atarakiza akaba ati ujya muri rimvyi mpora numva indirimbo ziwe kumba aba mu Burundi urumva ko biba ari ibintu bya fresh kandi urumva n'umuririmbyi aserukiye igihugu biba ari fresh niyo mpamvu bijya ibintu byose bisaba uburyo budahari mane hari ahantu umuririmbyi adashobora gushika niyo mpamvu mane je n'ukuri kw'Imana tubonye uburyo turateye ubwo ariko nk'umumenyesha makuru sinogenda ntabajakano nabonye kuri tele aho narindi ishugwe wahawe risiguye ko ari guhaye asiguye iki kuri Mupati bari bankumbuye ariko ari guhese asiguye iki asiguye iki mbe wibaza ko ari we yariguze
ntavyo nzi ariko wari guhaye tuje singene wari guze mwene wari guhaye nyamakuru bashaka kunkura bamaga wait ne wariguze se ni je nariguze naritumye commande ndavuga ati murabona aza kurima Yes, wakoze bandati mubona yari mu Pate Octave aho tubeje kumwakira ku kibuga c'indege ca Bujumbura atubwira vyinshi mu bintu aje azanye ariko ntiyashimye kubishira ku mugaragaro byose kugira ngo tubimenye ariko ndakeka neza yuko vuba tuzobimenya cyane gumana Elma Love mwarimu nkuko bisanzwe no munsi nabwiye ko ngoma ndabazanira abavuye hanze kutuzanira ibikorwa byinshi so muheza gigo cyane